kuri no wa mbere itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021 urongoye ikigo Sense yaremesheje ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru b'ibinyamakuru bikorera hano iwacu. Muri ico kiganiro Nestor Bankumukunzi aramenyesha ko ibihano vyari vyafatiwe radio RSF Bonesha FM vyavanyweho ndetse n'igisata c'ikinyamakuru iwacu aho abantu batangira ivyiyumviro vyabo ko kigiye kugururwa. Nestor Bankumukunzi aramenyesha kandi ko babandanya ibiganiro n'ibindi bimenyesha makuru vyugaye kugira navyo bishobore kugururwa. Ikigo kijeje gukurikirana ibimenyesha makuru ngene bikora yasabye yuko mu kwicarana n'ibinyamakuru ababiserukira kugira ngo barabire hamwe ingene bokwigwa inzira zose zishoboka mu ntumbero yuko ibyo binyamakuru bisubira gukora nuko vyamye, ariko ingingo zo zofatwa zikaba ziza zikingira ineza ya benshi. Kuva ico gihe rero ikigo kijeje gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa cyaciye gitunganya inama ihuza abaserukira ico kigo n'abaserukira ibinyamakuru byari byugaye byafatiwe ibihano bikugagwa kugira ngo bamenyeshwe ibigiye gukorwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro intumbero yatanzwe. Ico gihe rero ikigo turongoye cyaciye kiza kirabonana n'umwe wese mu baserukira ibinyamakuru vyugaye. Ivyo vyatumye dushika ku bintu bitari bike, kuvuga yuko ibiganiro twagiranye n'abaserukira ikinyamakuru iwacu vyatumye igisata c'ico kinyamakuru aho abantu bashikiriza ivyiyumviro cyari cugawe dufata ingingo yo kucugurura ubu ico gisata kikaba gikora kuri kwami. Ivyo biganiro kandi byarabandanije n'abaserukira iradiyo Bonesha FM. Tumaze kuvugana rero dusanga abarongoye ishirahamwe yashizeho iyo radiyo bafashe ingingo zikwiye zerekana ko bafise gushaka gukora neza, mbere bakaba bagiye baranasaba yuko iyo radiyo yosubira ikugururwa. Muri izo ngingo rero harimwo inama yabaye kugira ngo bashobore guhindura inzego zirongoye iyo radiyo, maze muri ico gihe hakaba harashizweho umurongozi mushasha umushingantahe Leo Masengo, akaba rero yasubiriye uwitwa Patrick Nduwimana yararongoye iyo radiyo mu mwaka wa 2015, nawe akaba akurikiranwa n'ubutungane. Mu nyuma yaho rero turiko turaganira n'abo bashasha barongoye iyo radiyo, bariyemeje mbere barashira n'umukono ku rwandiko amasezerano yuko bagiye gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo iyo radiyo ntisubire gukora amakosha, kandi iyo ngingo ifatiye ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'abantu, cyane cyane mu ngingo yayo igira 20 yihaniza ikihanikiriza ikabuza ko hogira abigisha urwanko canke botuma bahamagarira abantu kuja mu migumuko no twita violence. Kubw'ivyo rero ikigo turongoye kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo yo kureka iyo radiyo kugira ngo isubire gukora. Mu kurangiza rero twagomba twibutse abarongoye iyo radiyo Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire ayandi makosha yokorwa kumbure watume dusubira muri za ngorane. Kuvyerekeye ibinyamakuru bicugaye, ikigo turongoye kikaba kibandanya kivugana n'ababiserukira
kugira ngo kumbure mu minsi iza navyo bize byugururirwe. Murakoze. Inyuma yaho urongoye radio RSF Bonesha FM yishuye ku bibazo by'abanditsi n'abamenyesha makuru. Leo Masengo arashimira umukuru w'igihugu ku ngingo yafashe yo kubugururira ikimenyesha makuru. Aranashimira kandi na CNC ndetse agashimira na CNDH ukuntu bababaye hafi mu myaka 5 bari bamaze badakora. Kenshi cyane gose uri twebwe tugiye gusubira gukora imyaka 5 yari iheze ni myinshi, ariko ntacu kwihangana. Baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Cha mbere rero mutangura gushimira umukuru w'igihugu wenyine yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi ricake ririya nta gihano c'uko yugagwa burundu cyangwa asamburwa gitegekanije. Icya kabiri ni ugushimira urwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa. Mu ndwi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose. Ikindi ni ugushimira cyane rwose abanyagihugu bose batwihanganiye, numva ntitwari batukivugana, baratakaje ibiganiro byacu natwe turabatakaza, ariko n'akanyamuneza kenshi ko tugiye gusubira kuza turahurira muri ibyo biganiro tubasanga iyo bari kuri terrain n'ibindi. Ikindi noshima nuko mu by'ukuri urwego CNDH rujejwe by'agatekazi na muntu baratubaye hafi cyane, baradufashije. Ikindi noshima ugushimira abamenyesha makuru bose muri rusange nabo baratubaye hafi, ni ibintu byiza cyane. Ndasaba yuko mubandanya umugira bijya bita solidarite abajournaliste muba muri kumwe mwese, ni akanyamuneza. Sinumva nta majambo menshi numva bavuga, n'akanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe, kuri mwebwe, ku banyagihugu, na cyane cyane no ku mukuru w'igihugu. Yabonye yuko abantu barenganijwe bategerezwa kurenganurwa, kandi aravyerekanye ko aje abishira mu ngiro. Nico kintu gikomeye twoshikiriza.